Mu gisata cyo gukingira agateka k'umwana, umugwi w'igihugu CNDH urabona ko intambwe y'ivyaranguwe ishemeye. Nk'akarorero, leta iravura ku buntu abana batarashikana imyaka 5. Kugira abana bariho neza kandi bakingigwe, leta y'u Burundi irabaronsa incanco zikenewe mu gihugu cyose, mu ntumbero yo guhimiriza bene gihugu gufasha mu iterambere ry'indero y'abana. Leta yarashinze amakomite yo gukingira abana ku rwego rw'igihugu, urw'intara, rwa komine no ku mitumba. Umugwi w'igihugu CNDH urashima ingingo ya leta y'u Burundi yo kwigisha abana ku buntu mu mashuri shingiro, kubagaburira abo banyeshuri mu gihe bikenewe, no guhimiriza abana b'abatwa kwiga neza kugira ngo baronse amanota basabwe bace baronka akarusho ko kwiga bari mu ndaro ku buntu. Umugwi w'igihugu CNDH uremeza neza ko leta yashize mu ngiro umugambi wo kwigisha kudakumira kugira ngo abagendana ubumuga bose bige, na cane cane abatabona, abatumva, abadatambuka neza n'abafise ubundi bumuga, tutibagiye n'abanyamwema. Naho biri uko rero, nta barimu b'abahinga n'ibikoresho vyabigenewe biraboneka. Umugwi w'igihugu CNDH ubona ko ivyo vyaranguwe bigaragaza ishaka ry'igihugu cy'u Burundi mu gukingira agateka k'abana, uhereye ku iyemezwa ry'amasezerano mpuzamakungu yerekeye agateka k'abana ku isi no muri Afurika, ari mu ibwirizwa shingiro ry'u Burundi biciye ku ngingo yaryo ya 19. Umugwi w'igihugu CNDH urashima ko ubutungane bwihutisha guca imanza z'abana taniye amatati n'amategeko, naho bicibonekeza ko hari uguteba mu kubashikana mu bigo vy'igororero biri mu ntara za Ngozi, Rumonge na Ruyigi. Naho hari ivyateye imbere, umugwi w'igihugu CNDH ubona ko hakiri utunenge mu gisata cyo gukingira agateka k'abana. Twovuga nk'abakobwa batwara inda batifuje, ikibazo c'abana bo mw'ibarabara cabaye akayobera abahinga mu gihugu, abafata ibiyayuramutwe, amashuri usanga ari kure mu bice bimwe bimwe vy'igihugu, hamwe n'imyuzurira ituma amashuri amwe y'ubugara, abana baja kurobera, ababa abakozi mu mazu canke ahandi batarashikana imyaka yo gukora y'akazi, hamwe n'ibindi.